Bagenzi ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongera kamagara meza n'amafaranga. Ndi muri commune Vyanda bagenzi ni kure. Kugira dushike ngaha ukuri icambere habaye imvura nyinshi igipfungu kubyo n'imodoka yatuzanye hari aho nyene vyagorana kamengo ntitubona imbere iyo turiko turaje. Sasa rero twazanye niki twaje mu rugendo shure aho turiko turiga nkuko namanda babwira abadukurikirana kuri Gaciro Media murabizi turakunze kuzunguruka igihugu cyose mu makomine atandukanye mu burere butandukanye donc twiga ni igikisho dufasha gutera imbere natwe nka Gaciro Media turabafasha kubereka les opportunités zihari canka karyo keza ko kwigira kuri banaka ko gushira duke mu dufaranga mu vyiyumviro banaka batanguje maze ibintu bigenda neza. Muri commune Vyanda ubushize twebwe hariho ishirahamwe ry'uwaruka twatanguje ni société yitwa Action des Jeunes Burundais pour le Développement AJBDF ikabihurikiyemo ugwaruka rutarenze imyaka 35 entre 18 et 35 aho turiko turalimira ibiraya muri commune Mukike iri mu ntara ya Bujumbura rirare. Ariko rero nabwire kino kintu kwasanzwe badukurikirana nivyo mu Burundi biravuga ko atamatongo yukurima ari isi yaraze mugabo gihe hari gihe yaze hagewe uri igihugu cose tugifise mu bwene gihugu turafise uburenganzira buja gukorera nahajya tutavuga uja kumvikana bene ajya amatongo gusa kuba turiko turalimira muri ubwo burere suko ariko tuvuga ahubwo nuko tuzi ko hamera kandi hari amatongo ino muri commune Vyanda mu ntara ya Bururi ahandi ku musozi bita Kagoma nivyo kuri nasanze sero n'umenye buke ashobora kuba nifitiye mu gisata c'uburimyi ndavye ivu ryaho riramera riramera hama turabona amatongo atari make agaragara nakarere bagenzi karimo abantu biga cane mugabo nibaze yuko dufadanikanije nabo turashobora gukora nyavyo uko amatongo barafise so ndavye hakurya nkaraba hariya nkaraba nga donc aho kuri maharari nukuri donc datemere mu ntara ya Kayanza cyane cyane muri commune Lango nabonye donc ni commune iri populaire cyane ifite abantu benshi iyo uravye hariho nk'imiryango nagerageje kuvugisha sanga hariho umuryango kugira ngo donc usanga nk'umupapa umwe yevye nk'abana bashika 8 usanga dufate nk'abantu 8 nawe bashaka bakaba 5 mugabo uravye agatonga afise ni gato cyane gose kugira abantu barime Jensero niyo famille niba nagiye kubaza nkayagisha iyo famille bambye yuko harima umuhungu umwe iyi saison donc saison imwe nyimbaraga tasi baba ni bahungu bacu bagenda gupagasa bagaje gukorera handi kure bashaka kuja guca ibiraka muri ntara z'umugamba barimira abantu bashaka kuja muri za Tanzania bashaka kuja ubanza kuri mu muceri nibindi image igeze akaba haramukiye uyundi gutyo ucyumva baza kurinda kukurana naye nibaza je ndi kundazuguruka igihugu mbona hano hejara amatongo kandi soko watamera nuko atababigirageje rero reka twirinde kwibohera muri zone de confort tuyivemwo mvuye gute tube nk'abanomade tube nk'abanomade mugabo atari kuzerera tubikore ku giterambere uyu munsi nimba ngaha umugambi mfise nga utahashoboka ndondera ushoboka nimba mvuka mu Kayanza nkasanga ntibikunda ko ndaharima kandi nkeneye kuri kumumya akomeye cyandondeza mucankozo mbega nta matongo ariyo ibururi nta matongo ariyo imuramza nta yariyo hehe nta matongo ariyo gutyo nta namwe twimiriwe hageze abandi ahubwo basiye baje no mu bindi bihugu nka Zambia baraja kuri mayo Uganda baraja kuri mayo so kuva mu ntara cyangwa muri commune imwe ukaja ku yindi kuva ku musozi ukaja ku yundi ivyo bitwaye iki hari umuntu yigeze gutwandikira atubaza ati none gaho mdicanyuma kumengo murakunze kutubwira uburimye cyane muraze gituma uburimye
en fait iyo umuntu ashonje burya nta kindi yumvira tiketa ari gufungura. Simvuze ko nshonje canke nawe ushonje mugabo iterambere ryose rihera mu kubanza kwihaza. Donc nico tuma ijamwe AGBDF ryahereye ku burimi kugira ngo ibe nka astuce imwe muzoyifasha gukora imigambi minini nk'amahinguriro n'ibindi, ariko ihereye aho. Icyo nabwira nimba uri umujene ari hagati y'imyaka 18 na 35 ushobora kuza kwifatanya na runo gwaruka. Nabwiye inyuma yuko twazungurutse mu gihugu cyose cy'u Burundi nko kumubona tubikora, twasanze gwaruka ataco rufise gifadika, nta business rentable ihari. Donc nije tuma tuvuga duti reka noneho gwaruka no munsi ruri mu butunzi kandi birashoboka. Oui. Donc nivyo rero turiko turagira, ariko tugamije gukora ibintu binini kandi deja abadukurikirana kuri Gaciro Media turamaze kubereka ibikorwa no gwaruka rumaze gukora mu kiringo gito rumaze kuja hamwe. Ico nosaba abadukurikirana nimba uri muri yo myaka hagati ya 18 na 35 bashaka kuza ukatwiyunga ko tukajana. Nimba uyirenza ushaka kuba umuvyeyi washaka gushiramo imitahe abana bawe cange umwana wawe maze ajane naba. Ejo nitwe tuzoba turamutswe Burundi. Nimba ari twe tuzoba turamutse Burundi ntidukwiye kuba tuzoba turi abantu bakenye bashonje. Oya, birashobora ko turema ubutunzi utuntu duto cyane bisanzwe kabisa, kuko nimigama akahise k'Ubushinwa, akahise k'ibindi bihugu runaka bitera imbere, muzosanga batera imbere kuko bari hamwe. Rero duhabuze uyu muco wo kuja hamwe. Ibisigaye nuko ico nico nishatse kubasangiza. Sero nivyo ndiko ndibonera. Nobwira yuko rero nitwifungira ahantu birashoboka ko dutera imbere, mugabo utera imbere ni wawe ndi kwanza yaje kugura mind, akagira ubwenge bwo kwakira ibintu bishasha. Nitugumana ibyo twahoranye nimba bitabashije kuduteza imbere, tugerageza kwakira makuru mashasha no gukora mu bundi buryo bushasha burenze ubwo twahoze dukora. Ndabashimiye, nitwa Mudishanyuma. Bye bye.